ariko hari akantu Bernice Yazanye. yavuze jewe kansitaje ariko ntiwibagiwe Bernice umbabarire ko no wansitaje Trésor aravuga ngo Bernice ngo jewe ngo mba nkunda ngo mbaze ngo ufise amafaranga ngo hama ngo nishura ati oya hama wewe uyampi Bernice nawe nguya ngo jewe ngo sinca ngo amafaranga ngo ahubwo shangira gute ndagusengera my friend aho tusigaye twibana mu kwitwaza gusengeragira none siko batwigisha yuko mu masengesho hari byose no kwikoreranira imitwaro no kwikoreranira imitwaro wibaze yuko kwikoranira imitwaro hariyo Imana muratse ko twigora Acho tuba benshi batarishurwa ahubwo Imana tukwiye kuyiruhura ugafata umutwe wawe ugahuha musanzwe erega Imana yonyene ntimanuka ngo imanuke personnellement ngo imanuke nk'Imana ngo imanuke Imana ica mu muntu why not utokwibaze yuko ari we uri inyishu ya Trésor hama ugakura muri ye yandi wabitse ngaha ati Trésor umerewe nabi turanda ku 10,000 sha ono munsi imbere neza urumva nyene abantu ndara abana babi sinije guse Bernice na pastor agenda kumubwira pastor je n'ukuri narayinzara abana barashonje gufukama ndagusengera none arahuriye kuba abana baraye inzara n'amasengesho ucumurambika kibiganza ku muntu pastor njengira ngo je iki kintu nakubwiye ntacuze jewe ndavyarmera urwego ndiko n'urwego ariko jewe mbazi yuko ninaguha 10,000 waraguha 50,000 rero na pastor hajya avuga ati ninda murambikira ko ibiganza abakristo baraza gushobaduka bamuhe ashobora kuguha akagwa bike muga abandi bakagwa vyinshi iki hakurinda kutubesha aramvura ivyo biganza vyiwe atubwira abakristo ati fasha uyu muntu mumufashe birumvikana uko bakristo bafise ubwenge sivyo bakristo bafise ubwenge nababwiye ati mumfashe n'umuntu arashonje bazobitahura kandi bazi ko bari kubakora ikorwa ciza nico rero namwe nibaza rafa pase mbose nacibaje n'umuntu yagikara kivuga kandi furici ari ikintu kibabaje yari n'umwana avuga ati ni kubirika abantu ubu tutagiranira imbabazi uzo gusanga hari abantu bamwe babiko bararira inzari bamereye nabi amafaranga yo kuriha inzu yabaye ikibazo hari abandi bantu bari muri baby shower bavita baby shower welcome baby happy birthday bandi beko baratanga ama invitation y'amadote y'imiliyoni 200 bakoye umukobwa hari umuntu abuze ikiro c'ubufu bw'umwumbati yakumera mbiriza ndabwire mengo bavuga bati ngo baterera amagara hejuru mwose agasama rumva muri ico gihe bivuze ngo uwari we wese ari babara uyu munsi umuntu ntawe wabara uwundi reka tuve banashima muri ivyo bintu ngo ababanyi n'ababanyi ubu tuje no muri famille uno munsi urashobora kuba uri umuneve waziranotse on sait jamais ugasanga uri ngahanya burya byakomeye ariko ntushobora iyo ugiye wiwe avuga ati ewa injya ni tayari ikinyobwa ni tayari ibisigaye ntumumena amatwi rero navuga nti iki kintu ahubwo twakwibaza kubera iki kintu genda kiraba kuko vyaravuye no muri babandi bo hanze bishikira nabo munzu kandi rero iyo bishitse mu muryango aba ari ibintu biri sensible cyane mu bisanzwe imiryango yategerezwa kubabarana jewe nategerezwa kubabara wiwacu mugabo ahubwo uno munsi imiryango niri kwirabuza abo muri iyo miryango nyene gutera imbere ugasanga umwe ateye intambwe uwundi ariko musubiza inyuma nabo mu muryango umwe mbega ko igihugu cubakirwa mu miryango imiryango nayo kabiri kwirasambuka kabari ko arava mu rukundo mbega igihugu kizosigana urukundo Icambere na mbere abantu twe tuzi ko bari hospitalier abantu twe tuzi ko bafite urukundo bafise no kwitanaho n'abarundi mugabo no munsi usanga abarundi bo mu muryango umwe bari ko baragwana bapfa akamanyi k'umutima akamanyi k'umutima aho je no babara Trésor ati ni petit frère kanda mukwega ugiye ashobora kugira yashitse ahubwo akaba je ncinya Trésor kugira nashobore gushika yategezwa gushika sivyo uno musi abantu bariko bapfa imigambwe abantu bariko bapfa amoko abantu bariko bapfa ibintu batopfuye bariko bapfa amatongo mu miryango ugasanga ni ikintu kibi mugabo rero Trésor nubwo uvuga ati hari abantu baja mu blood shower abandi bakaja mu baby shower abandi bakaja mu bikino baza mu shower kuva yakavukiye nubwo biruko amashawa yo ni nk'amajana amashawa yabaye menshi amashawa urumva ugasanga byabaye byinshi nuko
baba bafise ubwo buryo bwo kwenjoyinga. Of course ndavyumva kumena ntaguciriyemo rego ubwo buryo sinaze ko buhari ahubwo navuze ati niba bamwe muri abo bantu baja muri ivyo muri ayo mashawa yose hariho umuntu muri eglise tuje muri eglise basi twisunga ijambo ry'Imana kugira ngo nituze kwisanga twavuze twashizemo akantu k'inziko twishi wo muri eglise aje kuganya ati ndashonje aje mbwira ngo reka umutwaro wawe ndawikorere tuvyereke Imana mugabo uri kurategura shawa imwe muri mashawa yose ahari uzokorera ngahi wawe umva ko ivyo bintu biri no ahumera ufise 150,000 yo guterera muri groupe ngo muze muje mu mashawa ugire kunywa primus na vyeri n'amafanta hari umuntu aje kubwira ati ndashonje 4,000 y'ubufu bw'umumbati ukayamira ntibizuze biragutsitaza trésor kuko mu mashengero niho hari harava ubusambanyi mu mashengero niho hari kwava ubwicani mu mashengero niho hari harava ububeshi mu mashengero niho hari kwava ububwa bwose ku bantu bitwaye ko bakijijwe ku bantu bitwaye ko bazimana ku buryo no munsi udashobora gutandukanya umuntu azimana n'umuntu atazimana bose donc bariva yanze ku buryo n'umuntu akubwiye ati ndakijije sa vyavra wewe kuko ibikorwa nkora sintahe mu buzima bwiwe sintahe mu buzima bwiwe ikije cyose yajanye naco ntazi gusesangura novuga gute ntafise impwema mutuma tisesangura iki rero iyo bigeze aho onye nibaze yuko biba vyabaye ibisanzwe kugira umuntu ashobora kubwira ati ngiye kugusengera kuko ntafise zamuhwe z'ubukristo bwo kugira avuga ati mwene datarika ntararubusa ahubwo nabimubwiye ni ivyishimo kuri we kubona wewe ahubwo uri hasi agenda kwa na invitation ati ahubwo rero mbizera baby shower aturaza kugira iki akurya umutima kandi ikintu kimwe gihari novuga yuko twame twizera Imana kuko muri Bibiliya bavuze ngo tuje muri Bibiliya rero yahanze ngo wizera umwana w'Imana umuntu wizera umwana w'umuntu aravumwe sivyo kandi yahanze ngo aboru bazo kwamaho ni Bibiliya bivuga kandi n'ababikeya bazokwakwa na bijya bike bari bafise cyane wanashima tukiri ngaho nyene mu bintu byo gusenga reka ndabwire bega ndababeshe yuko mu rushengero haba aberanye hajya abaye abagwayi baba bagiye kwivuza kujya dutonda tugiye muri kwa muganga za polisi n'ahandi najya rero muri eglise ntuzugende wizeye yuko uza guhura n'abakristo gusa n'ugukiza ushobora kuhahurira n'ugukomereza uza guhura n'ugukomeza ivyo bindire bice bishikira abana bariya ukaje usanga ngo agiye ngo muri eglise ngo ntazohura ngo umugore mwiza ngo ntazohura n'abanyempuwe kirajyanya nkubwiza ukuri hari y'abagwayi baba bagiye kurondera gukira afise ni daimoni ariko aragwana nawe wewe daimoni mujanye ati reka ngire kwa pastor ngende muri eglise ndaho ki daimoni yomvamo naho katuvako numva rero ni hatari twotora solution iyihe solution nuko icambere na mbere umuntu yomenya yuko nivyo nta rukundo ruri mu bantu nivyo si kuvuga ngo nta rukundo ruri mu bantu hari abantu bamwe bagifise ubwo buntu n'urukundo akumva yuko ababaye mugenzi we wowe nyuka natangara aho uje ikintu nobwira ubuntu ntuzotangazwe nuko umuntu agukoreye inabi uzotangazwe ko umuntu agukoreye neza ego kuko abantu bubu barabaye ndatse ku buryo ahubwo uyu umuntu agukoreye neza wow umuntu aracyabaho rero ubonye umuntu agukoreye nabi bivuga okay c'est normal nta birenze c'est normal nta birenze nenda vyiteze okay thank you hamukabandanya ubuzima kuko niwagenda uko abantu bagenda barakwishura canke bakubera babi mu buzima ukagenda uratsitara dusanga atamanu gifise ngo yansitaje my friend usanga amano yose yavuyeko rero reka gutsitazwa n'ivyo umwana w'umuntu yagize ahubwo izera Imana yonyene hama uvuga ati umwana w'umuntu nikibi bari kumwe rero jewe mbega iyi monde umuntu wese yihagare ko avuga ati mbega n'igiki nokora kugira ashoboye guhindura situation bavuga ngo icyo ushaka ngo icyo udashaka yuko bakugirira ngo ntugayikorera abandi mbega wewe ushaka yuko bakugirira iyo neza nawe wisuzumye uraraba yuko mugenzi wawe yaje kukubwira ati ndashonje wowe ukura ku mufuka ukamuha ibati kuko je nshobora kuba ushaka ko Bernice aguhereza wowe dawe uruhamera
birashika rero none kubera ikabona abo bantu dushaka ibituza ko gusa mugabo twe tudashaka kurekura kugira kuko iyo ugize gutyo ukugurura ukuboko ugatanga na wewe ibindi birinjira ngaha kuko wuguruye mu gihe utarugurura gutya nta byinjira mu kuboko kwawe wagumye ufumbase rero twige kuko hariyo navuga gute hariyo loi d'attraction donc ibintu bikatwatira kuko hari ikintu twakoze mu buzima bwacu rero turakwiye guhamagara natwe iyo volonté y'abandi kugira bagira ico bakoze mu buzima bwacu kuko natwe hari ico dukora mu buzima bw'abantu